inyuma yo kuririmba indirimbo akayishira mu mudiho w'amapiano, indirimbo yagiye ivugisha abantu benshi, indirimbo yatumye abantu benshi bamuyumvira ukutariko. Ni indirimbo kandi uyumvirije irimo n'amajambo meza, irimo amajambo avuga ubutumwa bwiza. Ariko muramuzi ko ari umuririmbyi mpimbazamana aririmba gospel, nawe si yundi nindi ni ALVELLA Muhimbare. Muno miseruka kuririmba indirimbo yataziriye ko ngufise ayishira mu mudiho w'amapiano, indirimbo yavugije abantu benshi, indirimbo ari yitumye nanje nicara hano kugira ngo mvuge byinshi ntumaze imisi numva, tuvuge n'ibyo ALVELLA wenyene yivugiye. Murabizi kandi ko ino ndirimbo yiririmbye yayisohoye atari ku butaka bw'u Burundi, ari hanze y'igihugu, ari naho aba promoter benshi batashoye kumuronka ALVELLA Muhimbare kugira ngo adusobanurire, atubwire icyatumye yiyumvira kuririmba indirimbo mpimbazamana mu mudiho w'amapiano. Ariko ALVELLA Muhimbare amaze gushika ku kibuga c'indege, abamenyesha makuru baramwakiriye baramubaza ati ALVELLA Muhimbare, ni gute wiyumviriye kuririmba amajambo nkajya? Nawe afise amajambo yishuye, afise byinshi yagiye yishura, ariko imbere yuko twumviriza ibyo ALVELLA yishuye, munyemerere mbanze ndabumvisha kano kantu, hama munyuma tugaruke mu kiganiro cacu. Mama Pisi, inkuru y'umunezero sha abatwinabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo cy'ubuvuzi kama cyitwa inshuti ya bose. Ewe gikora gutyo, ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abantu bose bagendana n'indwara n'iziyo no kidondagura nkazima. Urabona abantu bose bafite indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafigo, ibibyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza ingufu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, abana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cyane, benshi kimaze gufasha, baragishingira intayo, n'abajya abantu byananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko. Erega cya kigo kirakomeye, aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa. Kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka, akura kuri 79 amajana 36 amajana 951 shanye kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose ni inshuti yawe. Nuko mwamaze kubyumva rero ko tuvuye mu kigo inshuti ya bose. Hariya aye ndakubwira ko bavura ingwara nyinshi zigenda zitandukanye, baravura izo ngwara zose mwagiye mwumva muri no publicité. Mubakeneye canke mufise ico mugwa kubabaza, mubakure nimero zabo ngizi ngaha, hama mugende muganira, mugende mubumviriza, maze babavure muzokira kabisa. Ntiwihebure nimba waragiye ahantu henshi kwivuza bikanka, ariko ntiwihebure, ikigo inshuti ya bose kihari ku bwawe, urakira. Uko biri kose rero reka tubandanye rero n'ikiganiro cacu, twumvirize kwanza indirimbo ya ALVELLA iriko iravugisha abantu benshi. Indirimbo nakubwire ko ari hit kabisa, indirimbo nakubwira ko ni hatari, ni danje kabisa. Twagiye ado hey. ALVELLA Muhimbare akorwa ku mapiano ku ndirimbo mpimbazamana, ni hatari kabisa, ni danje. Hey. Aro wabyumvise ko amajambo meza amaze kukubwira ati inyuma yo kumwizera. Aro wabyumvise rero, nibaza ko aka gace gatoyi konyene karakwiye. Imbere yuko tuganira kuri byinshi nateguye kuvuga kuri no ndirimbo,
ko ngufise amaze kubwira ati inyuma yo kumwizera byumvikane kwanza nubwo ari amapiano ariko amapiano uko biri kose yaririmbira ko indirimbo mpimbaza kuko ndakubwire hano ku isi ino si turiko hari abantu umenga bayigize nk'iyabo hari abantu umenga nibo bayitegeka icyo avuze ko atari cyiza agomba kucumva nyene ko atari cyiza icyo avuze ko ari cyiza abashaka nyene ko yumva ko wumva nawe ko ari cyiza ku buryo navuga ati gwino ndirimbo guririmbye mu mudeho w'amapiano ngo rero ngo ntabwo ihimbaza Imana ugaca umenga baraganiriye n'Imana yaramubwiye ngo umudiho wa zuki cyangwa umudiho wa reggae cyangwa umudiho wa nande niwo mukwiye gukoresha mu kumpimbaza ariko akibagira ko ingabirano yose ikomoka ku Uwiteka Imana ndibaza nawe gufatanya nanje mu kwemera neza ko ingabirano ya ALVELLA MUHIMBARE yakomotse ku Uwiteka rero namara kuririmba amajambo nkaya amajambo yubaka umutima amajambo akwibutsa ko nawe ukeneye kwizera Imana yonyene akaba ari iyobora ubuzima bwawe nizere nawe ko ufatanya nanje kuvuga ko ano majambo ari amajambo yubaka umutima kuko amajambo yubaka umutima nafatira ku mudiho nafatira kuko urashaka no kuririmba slow akaririmba amajambo atacavuyemo urashaka no kuririmba kuri atani gitari kirimwo atana piano abasta muziki kurimwo wewe uri kuraririmbisha melody yawe ugasanga amajambo uri kuravuga yonyene bwayo ntawe ntiyikwije ntashaka kuba ku mutima w'umuntu ariko amajambo ALVELLA MUHIMBARE yakoresheje muno ndirimbo ni kubera nyene bitoshoka ko ndayivuza yose hano kugira mu yumve kuko uko biri kose amateko ya YouTube yava dufata kaduhana ariko nawe usimbira ku rwego rwa ALVELLA MUHIMBARE nimba utarayumviriza wumviriza indirimbo yitwa ko ngufise nawe uraza kumviriza ano majambo ntiwicare cyane ku mudiho ntiwiyumvire cyane ku mudiho byiza banza wumviriza amajambo ALVELLA MUHIMBARE yari karakoresha mbega ALVELLA MUHIMBARE yakoresha amajambo yubaka umutima koko yakoresha amajambo tusanzwe tuzi yubatse yanditse ni muri Bibiliya canke ALVELLA MUHIMBARE nawe yabigize ku bishobisho byiwe ariko uri kurumviriza amajambo yakoresheje urumva neza ko ari amajambo yubaka umutima si amajambo yari yose rero Imana ivuga ngo yayago nuko yanditse muri Bibiliya ahubwo mumenye ko n'ubu Imana iracyakoresha abantu bayo mu kuvuga amajambo yubaka imitima kuko Imana mumenye ko Imana ni rukundo Imana yubaka umutima w'umuntu kugira ngo umutima w'umuntu utagira kujugumira utagira ubwoba utagira gufatwa n'udutego duto twa Satani ahubwo Imana ikuha inkomezi zo mu mutima maze nawe kumva nuyizera ko ishobora kukugwanirira koko rero nawe ALVELLA kubwira ati nanje inyuma yo kumwizera yari kavuga Yesu Kristo inyuma yo kumwizera nawe yarumvise nyene umutima we uremye yumvise umutima we uremye yumva nawe agize inkomezi rero abantu benshi ariko baravuga amajambo ngo umudiho w'amapiano ngo nuwo muri sekila ngo umudiho w'amapiano ngo nuwo kuri indirimbo zo kubanjuka zo kuryoherwa gusa umudiho kuririmbira ko indirimbo mpimbaza Imana nibaza ko rimwe na rimwe baba bariko barayihenda kuko ndakubwira ngo nimba Satubi ashaka kuririmba amapiano akaririmba indirimbo yo muri science indirimbo ishaka kukwigisha isi cyangwa ishaka kukwigisha kubana n'abantu atari ko ufatiye kuri religion ikafatira muri science sikuvuga ngo yaririmbiye Satani wapi kuko nimba mubyibuka mu ishure ivyigwa byose twize cyangwa ivyigwa byose twiga ntiyari religion wasanga mbere n'inyuma ugasanga tuyiga mu masaha yo gutaha ugasanga iri ni ku manota make ni mu ma examen nta nubwo tunayitayeho ariko amakuru menshi wasanga turiga twiga ama histoire y'isi ibintu byiki abantu abaridere benshi bakoze ibintu be n'ibyo bisanga turiga kuko byari byo bisanga bigumye cyane bitwugurura mu bwenge tukashobora kwiyumvira cyane ugasanga turakora ibiharuro kiva heriya na hariya ugasanga nta niyumviye n'iki uzogikoresha mu buzima bwa misi yose ukakabura ako kamaro mugabo kubera ko icyo giharuro kugifata ku mutwe byonyine byarakugurura mu mutwe bikakugurura mu mutwe nyene ukumva nawe ubwenge bwisambuye kabisa buri ko burakora 100%. Byumvikane rero ko ibyo dukora hano ku isi byose
tutavuze horije tukavuga science muri science ntitwa tugiye muri kwa satani wapi. Muri science turashaka kuba tugiye kwiga ibyubaka imibiri yacu hano ku isi, kuko hano ku isi rega ntitutunzwe n'ijambo ry'Imana gusa, nubwo umuntu adatungwa n'injya gusa, kandi si n'ijambo ry'Imana gusa dutunzwe n'ibiharagi, imiceri n'ibindi. None ibyo nabyo ni iki ntihatari, ariko byose byaremwe n'Imana. None byose ntubba ko bifite ahantu bihurira. Rero hari abantu benshi akunda kujija umuntu bakamujija ni hatari, ariko yemwe ni hatari. Ahantu muri ibi yahanditse ngo ntumugacire urubanza kuko nawe mutazi, ngo ntumugacire urubanza abantu kuko nawe mutazi ngene muzorucibwa. Ariko kuri ino si iki gihe dufise abantu benshi cyane bashaka kuza akagucira urubanza ukamenga ni wewe wenyine wamubambye, ni hatari. Ariko ndakubwira ati uja kumva arumviriza nawe rero ntujane nabo bantu bariko baravuga ibi nibi, banza wumvirize kwanza. ALVELLA MUHIMBARE yagombye kukubwira iki biciye muri ino ndirimbo, maze nutabura ibyagombye kukubwira urashaka gusanga wewe muri wewe uhakuye n'ubukiriro, uhakuye urukiza. Suko none reka tuzohure mu izindi video z'ubutaha, tuzohure mu bindi biganiro by'ubutaha. Ndakubwira ko ndagukunda cyane. Ni one boy Varaskira from NT Paradise BBC. Iyi ni Miracle TV 257. Ikiganiro ni Burundian Talent, aho tuza tukaganira cyane cyane kuko kwa by'abarundi, tuganira ku ngabirano z'abana b'abarundi kugira ngo duteze imbere iby'iwacu, duteze imbere ingabirano z'abana b'abarundi, maze uko biri kose ejo canke igihe iyo dushaka guhurira heza tukaryoherwa tuka-enjoyinga ibintu bikagenda neza. Reka ndakwibutsa ko yari one boy Varaskira. Nimba wifuza kugira icyo uterera canke wifuza kwamamaza ibintu byawe, nimero zacu ngaha ngizi ngaha ahanditse kwamamaza, maze twakure turakwakira tuganire neza, bigenda neza. Ndakubwira ati Imana ikomezagirire. Ciao ciao, hasta la vista. Simo, kombo nukokoye uhafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega no kuri kuzima nkamenya namba erega uzogi vyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe ziriye zikura ubucafu mu mubiri umwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka, amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza, ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Bewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mugacemwo.